Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Nshuti mukundwa uteze yompi ikiganiro abakunzi b'amahoro, ndakuramukije ndaguha nikaze. Muri kumwe na Dina Kwizera muri kiganiro cuno munsi tukaba tugiye kukuganira ku ijambo ryo kwihana. Ukwihana niki? Mbega umuntu yihana ryari? Intambuko yocako kugira ngo ashike ku kwihana nyakuri nizihe? Idonido ni nono mutumire wacu, tukaba tumuhaye ikaze abaramutse anatwidondore. Mwaramutse neza mutumire wacu no munsi. Mwaramutse cyane. Ego nkuko mwavyumvise mworamutse abatumviriza mukanabidondora. Mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bica ngaha kwi televiziyo Heritage, ndabaramukije cyane amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko turi kumwe mu kiganiro yababwiye nitwa NINYIBUKA Leonidas, hanyuma nkaba nkora mwishira hamwe gitwa umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi. Ishira hamwe dikunda gukorana n'amashengero, ntabwo ari shengero ariko nishira hamwe rifasha cyane amashengero mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa byo kugira ubutumwa bwiza mu bana, kuvuga ubutumwa mu gwaruka, kuvuga ubutumwa mu miryango no kwigisha abantu gusoma ijambo ry'Imana ku munsi no kwigisha abigishwa ba Yesu Kristo. Murakoze cyane ku mwidondoro ukwiye mutanze. None tuduze kwijambo nyezina, mwotubwira kwihana no kuvuga iki? Ukwihana ni jambo ridasanzwe. Kwihana ubwa mbere ni jambo dusabwa n'Imana. Ubwa mbere cyo twohera ko nuko Bibiliya iratubwira, dusomye mu cete Paulo yandikiye Abaroma 3:23 havuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma kandi dusomye mu Baroma nyene 6 tugiye ku murongo wa 10 havuga ngo ingero y'icaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Rero kwihana ni iki? Ni igikorwa umuntu akora kugira ngo yumvira Imana, asubire imigenderanire yari hagati we n'Imana isubire kubakika, isubire kuba myiza. Icambere ukwihana bigenda gute? Ukwihana no kubabazwa n'ivyaha. Ivyaha wakoze bikakubabaza ukemera kabisa uti narabikoze kandi bikakubabaza, ukamenya ko vyababaje Imana. Hanyuma umaze kubabazwa n'ivyaha vyawe, ica kabiri uca ufata ingingo ukavuga uti ibi bintu ndabihevye. Ugafata ingingo yo kubiheba, ukamaramaza kubiheba, ukabivamwo. Hanyuma mu kubivamwo uravyatura, ukumva ko ukanabivuga uti binabihoramwo ndabihevye. Hanyuma umaze guheba ivyo vyaha, ikindi gica gikurikira kenshi mbere harabamwe n'igice twita ukumva kwizera ko wahariwe. Hariho rero n'igice cyo gusubiza mu ngiro ivyo byarakuvyo waragize nabi bishoboka vyose ukabikora. Hariho akarero witwa Zakayo, abo yari yarivye yaciye abasubiza. Iyo umuntu yihanye agakizwa, ibintu agifise by'abandi mu mutima aracumitwa akabitanga. Iki gice amaze kwihana rero mugabo kugira ivyo byose bishoboke nukumenya ko wewe uri umunyavyaha kandi ingero yawe kwara gupfa kandi ntushobora kwikiza, ukacumenya ko byo bikobaje vyose ukizerwa vyikoreye yitwa Yesu Kristo. Ego mu ijambo rimwe mu bisigura ko umuntu yihana icaha. Umuntu yihana icaha. None yumva gute ko yakoze icaha umuntu? Umuntu ukuntu yumva ko yakoze icaha, icambere icaha ni iki? Icaha ni kintu umuntu akora kikababaza Imana. Canke ikintu yiyumvira kibabaza Imana, canke icavuga. Ikindi iyo umuntu atakoze neza ico yari gukora canke akareka no kugikora, aho abakoze icaha. Mu mutima ikintu cerekana ko umuntu yakoze icaha arabura amahoro. Arabura amahoro, akabura umunezero, akumva kwicuza. Rero iyo umuntu aje kwihana, ico caha kimubujije amahoro, kikamubuza umunezero, akumva imigenderanire yiwe n'Imana si myiza. Hari naho mbere n'imigenderanire yiwe n'abandi bantu
haba mu muryango iba mibi, mbere n'imigenderanire hagati y'ibidukikije navyo nyene ikaba mibi. Iyo umuntu ari umunyabyaha hari aho ubona ikintu cyose umbengo yotera umupira muhira agashika atukana agwana, ahuye n'ababanyi akaba mubi, ashitse ni mu bidukikije ukamengo yotema atongora. Icaha rero umuntu abafise umujinya, abafise umururazi, ababuza amahoro, abatavyizigiro, aba ari umuntu vy'ukuri ari mu gihe cyo mu kajembegete. Rero iyo umuntu abonye ati ibi bintu ndimwo sivyo bikamubabaza, agaca afata ingingo yo kubiheba, bimubabaje akicuza, tu rero ndabihevye, nyagiye kubiheba wenyine ntabishobora. Umuntu ntashobora kwikiza, ntashobora kwishoboza kwihana. Nuko bibiri tubwira ngo ukwizera kuva mu byo twumva, ivyo twumva navyo ni ijambo ry'Imana. Rero kubwi ijambo ry'Imana yumvise mwe mu Imana akamukorako, akumva by'ukuri ko ari kure y'Imana, akumva ko ari mu gihe atagira amahoro, atagira umunezero, akumva ko ubwo buzima bwiwe mubihiye by'ukuri akwiye kugezaho akarondera Yesu akamufasha agahinduka. Mu gihe none yakoze ico caha yizera gute ko mwavuze yuko arondera kusura kugirana imigenderanire n'Imana, none ntaho bishika migenderanire n'abantu igatosekara bifatiye kuri ico caha nyene aba yakoze? Ego cyane. Icambere mu kwizera ikintu umuntu yizera, twizera ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niho hari amahoro, niryo ritumurikira, niryo riduhindura, niryo rishobora kudushika mu bugingo rikaduhindura. Mugabe ijambo ry'Imana ryo tutahuzwa n'iki? Tutahuzwa na mpwemu w'Imana. Bisanzwe mpwemu w'Imana akora ku mpwemu yacu, impwemu yacu gacihinduka. Ubundi mpwemu y'umunyavyaha iba novuga sinzi ko no bivuga mu Kirundi, iba ari mpwemu yapfuye, esprit corrompu. Aba rero mpwemu y'Imana niyo ikora ku mpwemu yawe, hanyuma ugahinduka, bigaca bikora ni mu vyiyumviro vyawe, ni mu bishobisho, nuko ugenda mu mvugo ingiro, ugaca utangura ukaba mushasha. Rero ijambo ry'Imana ryo ngira turitahure, ni mpwemu w'Imana ridutahuza, mugabo turibwirwa n'abantu, canke tukaribwirwa tubirabiye ivy'Imana yaremye, byose birashobora gutahuza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. None umuntu yakoze ico caha imbere y'Imana yoci acihana gute, imbere y'abantu acihana gute? Imbere y'Imana kwihana ubwa mbere, icambere nukumenya ko gutahura ko hari igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Igikorwa Yesu yakoze ku musaraba rimwe rizima, igihe acumitwa akava amaraso n'amazi, acikana yavuze ati birarangiye. Uwo Yesu yavuze ati ninamanikwa nzo kwikwegera ko bose. Rero urupfu rwa Yesu kugwizera niho turonka ubugingo. Yohana 3:16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi, ariko rwatumye itanga umwana we w'ikinege ngo umwizera ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Rero vy'ukuri nukwimurira ivyizigiro vyacu vyose, tukavyimurira muri Yesu kugira ngo atubabarire. We yarishe umwenda w'ivyaha twakoze, agaca dusubirizamwo ubugingo budashira. Twe tumuremeka ivyaha, nawe akaca adushira mu buzima budashira canke mu bugingo budashira nkuko dukunda kubivuga. Rero Yesu agakiza, nyagicuronka agakiza ningabira uronka, wewe ubemera ivyo vyaha ukabiremeka Yesu nawe agaca avyakiye. Zina rya Yesu ryonyene niryo ryonyene rituma dushobora kwihana. Ko dusomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 4:12 havuga ngo nta rindi zina na rimwe twaronse munsi y'ijuru umuntu ashobora gukirizwamwo atari ryo zina rya Yesu. Amina. Iryo rero zina niryo twizera, bigashoboka ko twihana. Abatazi Yesu ntibashobora kwihana. Baragerageza bakagira ingufu zabo bakananirwa. Kuko navuze nti turashobora gucumura mu buryo butatu, mu byo twiyumvira, mu byo tuvuga, no mu byo dukora. Rero uravye mu gitondo naho bwakerogeze isaha, ivyo umuntu araba arashobora kuraba nabi, arashobora kwiyumvira nabi, arashobora kuvuga nabi, aravye ibiri mu gihugu vyose bigatuma avuga nabi. Rero nta muhinga numwe ryorenga ataravye ikintu kimusitaza, ryorenga atiyumviriye nabi canke adakoze ikintu, naho vyo bitatu ku munsi. Wiyumvire mu ndwi vyo bari 21, wiyumvire mu kwezi vyo bari 84, wiyumvire mu mwaka gwije n'amezi 12 vyo bari hafi igihumbi. Cugwiza nk'umuntu amaze imyaka 50. Ibintu nk'ivyo naho umuntu yoba umucamanza w'urukundo nkande, uwo muntu nuwo gupfa. Aciye ubwo gupfa. Yesu rero nawe yabonye twocirwa ubwo gupfa kubera ivyo bitunanira, aca avuga ati no, nibareke gupfa, aca yemera gupfa mu kibanza cacu. Kwihana rero gushitse
nukwimurira ivyizigiro vyacu ivyimviro vyacu tukabishira muri Yesu ngo aduhe ubugingo budashira we yashoboye kunesha icaha naho abantu nta muntu umwe ashobora gufasha ngo wihane icaha aragufasha akakurongora akubwira amajambo y'Imana mugabo ubishobora kuvyiremeka ni Yesu Kristo wenyene umwana w'Imana nzima. None mwege nk'abakozi b'Imana iyo muvuze ubutumwa mwama mukurikizaho hajya ku kanyuma ngo abagomba kwakira umwami Yesu abagomba kwihana ivyaha none muri ico gihe birorosha ingene mutahura koko uwo mukristo uwo mwanya yihanye byukuri Paulo yavuze ati ntituraba kubiboneka iboneka n'ivy'igihe gito atwebwe turaba kuvyibihe bidashira turaba biri hejuru kimwe umwe yavuze ati sinshobora gushira ivyizigiro kumenyi bw'umwana ingene ushobora gutahura amajambo y'Imana ati mugabo ndashira ivyizigiro kuri mpwemu yera ashobora kwemeza umuntu hajya rero vy'ukuri abantu barihana muri burya buryo iyo wamubwiye neza akabona igihari mure condition arimo akabona ko yakoze ivyaha ari uwo gupfa hariho umukongomani yahora avuga mu miziki y'isi yavuga ngo turumonde kadafre abonye rero yuko yapfuye ari umutindi yafutanye aciwe kwiteka hamukamwere kukamurongorera kuri Yesu akemera agahaguruka kaza akatura ivyaha yakoze ati Yesu narakoze ibi birambabaje naraguhemukiye imigenderanire yanje n'Imana yarapfuye none ndaje unyakire umbabarire unyakire ungira umwana wawe unyandike mu gitabo c'ubugingo mu gitabo c'abana bawe nukuri mu kwizera ni muri irya zina bishoboka rero ni abantu barashobora kwihenda bakahaguruka batihanye bagafukama batabihevye mugabo ico twizera twebwe irya zina rya Yesu twahawe munsi y'ijuru rishobora gukiza abantu bose uwo muntu ahagurutse birashika by'ukuri kwizera kwacu abantu barihana bakaja mu nzira y'Imana bakaba bahariwe ivyaha erega ikibitwemeza nawe madame uri umukristo niwe ntivyakunze ko vyakunze rero ukihana ukaba umwana w'Imana niko Imana ibishobora ni kuyundi kandi naruhebwa Imana irashobora kumukiza nta hantu na hamwe habi umuntu yoshika ukuboko kw'Imana kudashobora kumusanga ngo kumuzamure yihana ivyaha yitwa umwana w'Imana rero nico kidutera intege Imana irashika hose Imana ikenguza amateka y'ijuru n'ayisi n'ayikuzimu umutima w'umuntu irawufise niwe yamuremye niyo mbere ngo isesura igasesa imishaha ikayishira ni ku munzani rero vy'ukuri umuntu yumvise ijambo ry'Imana riri n'ububasha kandi ajya amajambo y'Imana tuvuga mbere dusonya amajambo make mu gitabo c'ubwishwa n'Imana Yesaya n'amajambo nibaza umenyereye nawe 5:5 havuga ngo nimuze kuri jewe mwese abafise inzara n'inyota rero abantu bose bafise inzara n'inyota baje kuri Yesu Imana yemeye ngo irabaruhura hamwe nukurondera uhoraho bigishoboka ko abonwa hanyuma tukamwambaza uwo muntu rero akambaza uhoraho umunyavyaha yaretse inzira yiwe mbi agahebe bigabitanya akagaruka kuhoraho uhoraho haramugirira imbabazi rero vy'ukuri aha dusomye 5:5 ku murongo wa 5 havuga ngo Imana izohamagara n'amahanga yose nukuvuga tarazwi ashike yizera Imana kuvyukuri rero urabona no gutumirirwa ku buntu havuga ngo yemwe abafise inzara n'inyota nimuze ku mazi amazi ni ijambo ry'Imana nagakiza kandi ngo nudafise amahera nawe naze mugure mujye ni mugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibiguzi niki gituma mutanga amahera kugura ibitari ivyo kurya nyakuri niki gituma mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira niho muzorya ivyiza ubugingo bwanyu ukanezererwa ivyuzuye amina nico rero gituma vy'ukuri iyo duhamagara ni Imana nyene ibikorera muri twegwe ngo duhamagara abandi mbega umuvuga butumwa bwira abantu ngo bihane n'inkande ni nk'umusezi abwira undi musezi ati ngo nje kukwerekaho twabirondeye tugasega bakaduha natwe rero tubwira abo banyavyaha natwe turabanyavyaha bahari twahariwe n'Imana twarabanyavyaha rero iyo duhamagara abantu
tubabwira tuti ngo tubajane aho igihe natwe vyari vyanse vyatunanira aho twagiye Yesu agaca twiyereka akadukiza akaduha ubugingo budashira. Ego dufatiye ukuntu ubutumwa usanga buvugwa mu madini harabusanga bafise ijwi rirerire ndetse ry'inguvu n'ubutumwa usanga umuntu abwumvise umenga aciye ahinda gashitse akagira ubwoba ubwo naho bishika umuntu akihana ku bwoba mbega iyo yihanye ku bwoba uko kwihana kurashinga imizi kimwe inzira z'Imana ni nyinshi zirenga igihumbi. Ego hariho abihana ku bwoba bigafata mu bwoba bugahera akavuga ati mugabo birya ngingo nafashe nukuri niyo akaca ubwoba bugahera mugabo akaguma yiyumvira ingingo yafashe akayigumamo mugabo ku bwanje umuntu abakwiye kumva ijambo ry'Imana akagiyumvira ko rikava mu bwenge rikaba mu bwenge mugabo rikashika mu mutima rikamuhindura rimuhinduye agafata ingingo. Hariho umwe yarindi yavuze ati mugakiza mpisemwo guhora nkizwa ati no gushingwa mugakiza sinzovayo. Uyo muntu rero afata ingingo ati jewe Satani naramukoreye nta kiza yampaye yo havamo urupfu ndamaramaje ndaheje vya Satani turagize ro mizero please nta vyiwe ngisubira kujamwo. Uwo muntu rero agaca afata ingingo akavuga ati ndaje rero vy'ukuri igihamba Imana ibigomba ko tugenda n'umutima wacu wose kubera tuyikunze kuko erega gukizwa harimo umunezero. Kwihana ivyaha harimo umugisha kwihana ivyaha harimo inyungu nyinshi. Rero nico gituma tuvuge nkariho nk'abana tukiri nk'abana baravuga bati tukabona ngene abatize Yesu bazoja mu muriro bavuze bati ni bande batagomba kuzoja mu muriro baze tubasengere mwihane twaca tugenda mugabo buhoro buhoro ingingo twagiye turafata harageze igihe tubifata nyene tukumva tutibivuye mu mutima kandi ga na Bibiliya iravuga ko dukwiye gutinya Imana. Rero hako umuntu agomba mu vyaha gatimba yufumagira ubwo bwoba bakabivamwo hama Imana mpemuyera mvuga irya jambo navugane sinshira umutima kuko kuntu umuntu yifashe azi imbere y'Imana mugabo ndashira umutima kugiye ca mpemuyera ashobora gushika hasumba aho pastor yoshika ashobora gushika aharuta aho muvuga butumwa yoshika. Rero kuvyukuri ico twahanura abantu muga no gusoma ijambo ry'Imana bakagize iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana ijana kwijana kandi uwizeye icaya amajambo avuga akayabamwo akihana ivyaha azoronka amahoro. Hako akorira ijambo ryo mu migani ijambo ryo mu migani riri 2:8-13 havuga ngo imigani 2:8-13 haravuga ngo upfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha ariko uvyihana kabireka azogira ikigongo. Iri ni jambo rero kwiye gutuma abantu bose batanyegeza ivyaha bagira ubwoba batabugira mugabo bakavuga bati kwihana n'umugisha kutihana n'umuvumo. Inkizo n'ingingo zikomeye umuntu yihana bakwiye ikindi akabona ati Imana yandemye iragomba ko tugiranira imigenderanire. Imana wiyumvire nk'umwana wawe mudafitani imigenderanire myiza ari umwana wavyaye watwaye inda amezi 9 hanyuma umuhamagaye akanka natwe Imana yarafashe umugambi iraturema mu ishusho ryayo yagomba ko ubwo bucuti buguma. Rero ubufuka ibigabitanyo acaba nka kumwe Adamu na Eva baba igihe bari bavuye mu mugambi w'Imana igihe bari bagararije. Rero vy'ukuri n'abariko baranyumviriza bose bamenya uwo murongo urahambaye upfukafuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha ariko uvyihana kabireka azogirirwa ikigongo. Ibi rero si ubutumwa bw'idini n'ubuzima ubuzima umuntu arahitamwo kuba mu muvumo kandi ko Imana yabwira abisirayeli hajya mu gusura mu vyagizwe n'8 bavuga batumugisha n'umuvumo biri imbere yanyu muhitemo. Umuntu nta nguvu nyinshi agira ngo akizwe ariko Imana iramusaba gutora ni ingabire Imana yaduhaye ku buntu kuko Yesu naco twari kumugura mugabo iramuduha mugabo biradusaba ko natwe dufata ingingo tuti ko Imana yadukunze gutyo reka natwe tuyiyegurire dukora ivyigomba tuba abana bayo kandi kugira inguvu ngo uvyuke imisi yose gusenga wabe mu rusengero utange vyose ivyo ntibituma uhimbara Imana. Igihimbara Imana no kugira umutima wihanye uwo mutima umaze kwihana ugakizwa niwo nivyo ukora vyose Imana ivyakira nk'ishikano ishikani ugiye gusenga ikabona kuri umwana wabwiye kuyihimbara uririmbira
uri mu ijambo ryayo ufasha abagowe bikava ahantu wanditswe kuri umwana w'Imana kuko abantu benshi bagereza gukora ivyiza batarakira Yesu ni nk'abantu bakora akazi batasinye konta bakaca biyumvira ngo bazosanga bahembwe ukwezi guheze kandi nabo batanditswe na nyene imirimo rero kwihana tugaheba ivyaha bisa no kwiyandikisha gutangura ibikorwa vyo kuba mu mugambi w'Imana tukaba bashasha tukaba abantu dukorana nayo ego tukiri ngaho nyene none mu gihe umuntu yoba akora ivyiza mugabo atarihana none ivyo vyiza biratakara canke Imana irabimubikira kugira ngo igihe azoba yihaniye izoce bimwandikira biragoye kuko Bibiliya ivuga honyine yuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe iyo rero umuntu avutse ubwa kabiri acagira identite y'umwana w'Imana naho rero ibikorwa vyiwe byose akora vyandikwa ibikorwa vyawe ububaye umwana w'Imana uri mu murimiro w'Imana uri mu mugambi w'Imana uri kumwe nayo kuko handi Bibiliya ivuga ngo ingero y'icaha n'urupfu umuntu ari mu caha aba yarapfuye mu buryo bw'impemu none umuntu yapfuye ivyibu vyandiko bikuye rero Imana twama dusaba tuti wewe wa muntu ukuntu yakora ibintu vyiza hajya abantu hari hagatima muntu Imana yashize mu muntu n'umunyakibi naho yo umwicanyi akaba umusuma uzorabe ntaburi kiza na kimwe akora uzoraba umuntu yarayivye mugabo akabona umwana buza amahera y'ishuri ati kibondo genda kwishuri akabona umuntu ashonje akamuhamwe bitanu murumva n'umunyakibi hari ikintu bita valeur de l'éternité akava ku Mana nkakajya gatima muntu twita conscience hajya hari hagace kuko yari mu misho y'Imana rero mu by'ukuri abantu bakora ibikorwa vyiza bose bagapanga bakagira ivyiza no batumira uyu munsi ngo bihane bitwa abana b'Imana hari abantu b'Imana ni benshi mugabo abana b'Imana nabo nibanga rikomeye turavye nk'akarorero twese turaba umukuru w'igihugu aradutwara twese turabene igihugu biwe mugabo hari abana biwe mwibaza ko dushobora kugira agaciro kangana akabana biwe mu nzu irya n'irindi banga riba ririho natwe rero Imana yaraturemye yose mu ishusho yayo rero iyo twihanye tuba dutanze inyishu ivuga ngo imigenderanire yari hagati y'umuntu n'Imana yasambutse irasubiye kunagurwa turasubiye kwiyunga n'Imana aho ibyacu byose birandikwa mbere igihe Yesu yagarutse gutora ishengero bizosomwa kimwe ku kindi ego murakoze none kugira ngo umuntu ashike ku kwihana nyakuri intambuko yoshobora gukurikiza zoba nkizihe kuko ivyo ari byo byose iyo umuntu yihanye hari gihe twumva no migane yabasokuruza ngo nta muntu avuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi none umuntu yoba cihana kugira ngo ashobore gushika ku kwihana neza intambuko acako nizihe inge dutangure dusoma amajambo makenya ari mu mucete Paulo yandikiye abaroma 10 ku murongo w'9 havuga ngo kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazokogwa n'isoni icambere nkuko nabibabwiye kimwe no babwira icambere nuko umuntu amenye icaha hariho umuntu akora ivyaha akakubwira ko ari bwo buzima akaba ameze nka kujya kwingurube yivunga mu vyondo mugabo akabona ko ari ubuzima ariko ariba akabona ko wewe ariko ararondera ubuzima ariko arica akabona ko akwiyeho yundi gatwara ivyiwe ari bisanzwe mu biturire mu bintu vyose akabona ari bisanzwe mugabo rero Imana ikoze ku muntu atangura kumenya ati icaha ni kibi icaha kigaca kijana n'ingiro yacu ati n'urupfu ico ni cambere kumenya icaha kikakubabaza umaze kumenya icaha
kikubabaze ko ari kibi kibabaza Imana kirambabaje carantandukanije n'Imana. Donc kumenya icaha ni kimwe, ikindi kikakubabaza, icya gatatu kucucatura tuba tugeze ngaha rero. Umuntu akavuga ati kicaha mwami Yesu ndagihevye, niwe wapfuye ukazuka, niwe ufise ububasha kucaha, niwe ukuraho uruboyi rw'urupfu, niwe wanesheje icaha. Umaze kucatura ukaca uvuga uti mwami Yesu mfasha ndagihebe. Guheba kucatura, kugiheba. Ikindi urashobora kuvuga uti mbere none ko niba nkaba mfise ibintu nivye naka nkibibona. Ndabona turi mu mashure yisumbuye umuntu yaca yibuka ati nibitabo nivye muri biblioteke. Agaca agenda akabisubiza. Sinarivye ikirato cuyu. Nukuri uko niko Imana ikora ku bantu. Hanyuma ikindi ukaca wizera ko Yesu n'umunyembabazi. Amina. Kuko Imana yatanze Yesu ku bwacu kubera urukundo rwayo runini. Imbabazi simvuzi ikigongwe. Ukaca wumva ko Imana ari umunyakigongwe ikubabariye. Igica gikwirikira ucumva ugiraniye amahoro n'Imana ukumva ko uri umwana w'Imana. Ivyo rero bibaye ni intango. Ica kabiri uca wumva ko ukumva icemezo yuko wakijijwe. Ngo ije ndayibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana mumenye ko mufise ubugingo budashira. Amina. Ko Yesu yaje gukiza abanyabyaha nanje naragahebuza ariko nakiriye agakiza. Ukagumuka kwatura ko wakijijwe. Keshi umuntu yihanye Satani agomba amubwira ngo ngoya ngo ngubijya ngo urabisubiramo. Kandi agumaza akakwereka ati subiramo. Umuntu yari kinyota inyota ikacigaruka, umuntu yibaga kena ati oya nitaye mu bitarimwo. Hanyuma ico rero ukizera ko agakiza waronse si migani ya samandari na inarunyonga nukuri kwijambo ry'Imana. Ukizera ko waronse agakiza. Ikindi kibaho uca wamugira umugambi wo kwama muri bene data. Uri mu bandi basenga, nimbuja mu mugwi wo kuririmbana n'abandi, mu bagusengera ukabwira n'abantu ko waje mu wo muryango bakagukwirikirana. Igikwirikira ni hari ibintu byo gukura mu gakiza. Gukura mu gakiza no kuvuga maze kwihana ukwiye gusoma ijambo ry'Imana cyane. Ugasoma Bibiliya ni dutuma dukura. Iyi mirongo y'ivyo kwihana dusoma niyo natwe yadufashije. Hanyuma ikindi kibaho usomye ijambo ry'Imana ukamenya ugasenga Imana kandi ukagira n'abagusengera. Ikindi ni gihe cyo kumenya ko mpemu yera w'Imana ari kumwe nawe. Amina. Iyo ukijijwe hari ububasha buza muri wewe bumwe bwatuma wihana mugabo mpemu yera ukumva ko akuzuye kubujya kubwira ati ibi birababaza Imana. Umuntu uzomenya ko ari umunyedini atigeze akizwa atigeze yihana n'umuntu akora icani hagira akantu kadoda mu mutima. Umuntu yihanye by'ukuri akoze icaca yumva ati ibi bintu oya ngira nsubira inyuma hama kihana ati mwami Yesu agatabaza ati mfasha. Rero hanyuma mu gukura kwiwe atangura kwigaragara ko arakora ibikorwa nk'umwana ari mu rugo kwa se, kugakibwa gusenga, karirimbira Imana, kiga gushikanira Imana, akajana na bene data mu bikorane, ibiganiro byo kuri televiziyo by'ijambo ry'Imana akabikwirikira. Kuba mu bandi biragufasha. Iyo umuntu rero yihanya caba muri Yesu akaba muri bene data ariho mwishengero. Hanyuma ikindi akamasenga Imana. Ivyo biramufasha kugira ngo akure. Rero kuvyukuri abakeneye izindi nyigisho zo kumukomeza. Murakoze. Imirongo yo kumufasha ni mu buzima bwa misi yose. Harabiyumvira ko bakijijwe gukora bidakenewe. Bibiliya iravuga ku bikorwa vy'intoki, ku bikorwa vy'ubwenge kwiyumvira. Bibiliya iravuga ko Imana yaje ngo Yesu yaje ngo turonke ubugingo kandi ubugingo busagutse. Ubuzima busagutse biraraba ivy'imhemu, bikaraba ubuzima bw'umubiri bwo kubaho. Ari abanyeshuri akamenya kwiga, arabajeje kwiga bagakora ibikorwa bituma baronka uburyo amafaranga. No kuvuga ngo Bibiliya iragufasha ko ubaho uri umukristo ari mu buzima bukwiye bunengesereye mu buzima equilibre. Murakoze. Rero imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu twogira ko dusongora mukatubwira turangiza igice ca mbere cyo kuno munsi ca kino kiganiro kuko ikindi gice tukaba tuzogikurikirana ubutaha. Mbega inyene inyungu uwihanye aca agira ni yihe? Inyungu ya mbere uwihanye aronka kimwe nubucuti buri hagati yawe n'Imana Data. Yesu agukijije aguhariye ivyaha uca wumva ko mufitaniye imigenderanire n'Imana Data. Kugira n'imigenderanire n'Imana rero
kwiganyira kwicuza biba biheze uraronka amahoro yo mu mutima. Yego. Ikindi uramenya ko ufise ubugingo budashira. Uravuga uti naho nopfu no munsi ko jewe nihanye ivyaha nkaba ndi muri Yesu. Yesu akaba yararisha umwenda w'ivyaha vyanje vyose. Ndafise ubugingo budashira. Ngo ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira mumenye ko mufise ubugingo budashira. N'amahoro rero imigendanire myiza n'Imana. Iyindi nyungu nukuvuga ngo ujya umusaraba ubonye uko ushafye. Kaya karongo kamanuka kavuga ngo imigenderanire hagati y'Imana imigenderanire n'ubutatu hamwe na twebwe abantu. Kandi urabona umusaraba kenshi hajya bawushinga nk'imukino go hasi. Nukuvuga ngo umuntu ari mu buzima atarihana ubuzima bwiwe bari mu ikinogo aba harimo vide ibintu byose ntihaguma yora ico kinogo nicuzura. Kajya gace gakitse nako kavuga ngo ucugiranira imigenderanire myiza na bene data. Nukuvuga amahoro ava ku Mana katwuzuramwe n'urukundo harimo kacubiha abo mwegeranye. Murakoze cyane tukaba tubashimiye cyane by'umwihariko ku mwanya wose mwari kumwe natwe muri kino kiganiro. Nanje nkaba ndabashimiye cyane ko mwashoboye kuntumira ngo dusangire kino kiganiro ku kwikicigwa kiryoshe cyane cyo kwihana, kandi ku kwihana niho hava kugira amahoro, kugira umunezero, kugira urukundo, ubugwaneza, kuba umwizigirwa, kuba umuntu bavuga bati uyu muntu n'ukuri arakenewe ni mu kibano. Yego. Ugira kandi rero turi kumwe nande? Jewe nitwa NINYIBUKA Leonidas, na kuko nabibabwiye njejwe gutunganya ibikorwa byo mu muryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi, aho wita chef de programme. Murakoze cyane. Nuko rero inshuti mukundwa waruteze abiri iki kiganiro abakunzi b'amahoro, aha niho kigarukiye igice cya mbere nkuko twamaze kubivuga. Igice cya kabiri tukaba tuzokibona ubutaha, aho tuzoba turi kumwe n'umutumire wacu uno munsi. Mushishikare rero mukurikirana ibiganiro vyacu naho ubutaha. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.